DFTV Tunda Juhudi. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwe bakunzi ba Buja Flava aho musanzwe mutubona no mwanya twagaragaje kuza mu kibanza kinini musanzwe muzi kwizina rya Mutima Bar tuje kuraba imwe muri performance yo gwego go hejuru aho muririmbyi Vichu ndetse n'umugenzi wiwe musore muzi kwizina rya gatanu urumva bavuga ngo ni generation ya gatanu niwe muririmbyi baje gushira official aho no muririmbyi sanzwe herereye muri The Fighter Production natwe tugere nkaho akundi twama tubazana ibintu bishasha mugerageze kuyibona byinshi bigiye guca muri kino giteramo ni na byinshi tuzagerageza no kuvugisha abaririmbyi bagiye batandukanye bari ndani uza kumenya amakuru menshi agiye atandukanye aza kuvugira ngo ahi ndani uno mwanya no gerageza kubwira behind camera kali Logic Jamali kuri microphone naho ni Nari Clovis welcome again muri Mutima Bar tubananye kubana nk'umuryango munini bese waguse cyane hanyuma ibintu biraza kugenda neza welcome again guys. Merci. Bonsoir. 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 Est-ce que ça va? Umerewe neza? Ça? Ok. Sasa. Abantu bari ngaho bazanye n'ababyeyi babo bashaka bakomera amashyi bro. Nabo bonyene. Nabo gusa. Okay. Hama abantu bakunda abamama babo ndabasabye bakoma amashyi kwanza. Okay, merci beaucoup. Tunzinga mama w'umukene bose ndara mama mama w'umwigisha na mama w'umunyeshure bose ndara mama mama Burundi mama Rwanda mama Misile Bashaka kumva amashyi yabo kandi tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tulime twese. Mama Dagu Mama ndagukunda Mama ndagukunda Mama ndagukunda Mama ndagukunda Umuntu avuga ko n'ibintu wewe ndasabwa kuba amashyi menshi n'akaruru kenshi twende
ça va? Tuendelee. Tubandanye. Ndaisubiremo. Oh yeah, yo. Okay. Se bambona money club nijo nukuri baramba nayo ariko niwibaze ngo mba nagiye kurondera abastomishushu genda kugira menyane n'abadice bababe ngo buvuze indirimbo zanje mwiza wanje Est-ce que ça va? Yes, merci. Cheba. Usabaze. Usapereleze. Thank you. Bien.
bien. Bien. Yo songe yitwa bien. Yo songe yitwa bien. Amashi menshi avyibushe kwa difficile 5e génération. Iyo ndirimbo irasaba ishure kuri YouTube deja. Wanditse difficile 5e génération kuri YouTube ucuyironka gatakona n'amasanamu meza cyane. Indirimbo yitwa bien. Aho ni mu gifaransa. Abataliyano bavuga bene. Abandi bavuga good. Sindio? Sawa. Difficile. Once again. Amandemanda bitsa yuko kwandika ari difficile 5G mugabo kirafatanya. Difficile 5G urafatanya. Nurusobekerane Donc Clovis arabizi nta gucagagura wandika difficile 5G canke 5G wijambo rimwe kuri YouTube, Instagram. Reka dusubire muri mode ya bien. Hanyuma mubwire vyiza. Umusurizi nabizogenda bien. Iyangane umusurizi nabizogenda bien. Just nafuje bro. Kandi nagumye mvuga kuva kare hano nariko ndaririmba mvuga neza yuko biza kugenda neza cyane. Sasa bigiye bien ndo muishe sasa. Ibintu bimeze neza hama muri The Fighter Production twungutse je nungutse mutoya wanje. Mambo yako sawa. Ivyo gufuha nta birimo kubera ndabizi yuko umusurizi na bizogenda bien. Mambo ni hatari sasa. Nta kintu rero ngira mvuge mugabo nuko difficile ariko arumviriza ndibaza uno muziki wo muri kino gihugu cy'u Burundi ni woroshe na gatoya. Nico gituma yitwa difficile. 5G twavuze tuti yitwa 5G kubera yuko agomba kunyarutsa kwiyumvira yihuta cyane ngo akorane inguvu, akorane umwete, akorane ubwira kugira ngo turabe yuko twoshika kure hashoboka. Nico gituma yitwa difficile 5G. Insiguro nibaza ko atamuntu azosubira kuyisaba irakwiye. Nuko rero ahasigaye nuko twigira bamwe ku gatumba, abandi bagacavuga bati nta bundi buhinga, abandi bagacavuga bati saa moya umuziki ibintu. Donc ibintu turavanga nyene kubera ko tumerewe neza. Abashaka reko tuvuze umuziki ngo dutambe ni bande. Tuvuze umuziki dutambe ikirundi canke hose muri sud. Ariko Nova yarahejeje kubibabwira ati iminota iheze indirimbo igiye kuri stage kuri bavyita gute ibi bintu by'abazungu ni YouTube. Okay, indirimbo oyi indirimbo igiye kuri YouTube. Okay, ibintu by'abazungu rego rurimi ni hatari sugwi wacu. Yabivuze neza ati ama views uko yarageze ni kujya nyene bya bindi nyene mugaba bari ngaha ni benshi kandi bafite ama telefone. Tugerageze rero kuraba shaka ko mumfasha iwacu iyo nakuriye twagiye habayo
yarezwe runtu yarakarorero murunganwe uwo mwana nikatiyabwa yarakunze eka yarakundwa yarumukirisu voila yes niko yarezwe rimwe kabiri gatatu twese yitwa shiramwe n'amashi once again yitwa aha naho yankunda noje nkamukunda sije namujanye ibamewe ngo ngwiki ngo ikibamba sana wapinduru wewe umbe 1 2 umbesha abahungu baraho batoshikihabo akasi kariyano abashiramo ibirungo icyumba kurini muba kimwe iziritse inkuru ku yindi ku maci ya smash mumfashe kuzanya ebaga ejo n'ugutoni peru woyo woyoyoyo woye woyeyeye twende inyuyu yes man twende ukawubisa ugachupa kawe gakuyakuye ukawubisa ukunda mubigadige kumubwirutiyo twende aho umesha izo nkumi nziza twosigira aho cyose wumva ideodora ezari ibintu wabasize n'ubugeze urera yemwe nimubwire genda barese sigaho nkiri guhana nakabwira umugore genda rakora mukareka nuhaca umukurire Yes!
tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Uyu musore arafise discipline vraiment, afise discipline kandi afise talent, n'umuntu adasanzwe. Ego next time oya nabindi kabisa, nabindi biteramo. Ubu dusigaye gusa ugusohora back to back, gusohora indirimbo nshasha. Challenge ni nyinshi sana. Hariho kuntu urashobora kuduga kuri stage abantu bakavuga soka. Ibindi sinzi ndabivuze gute, reka ndabivuge mu Kiswahili. Ibindi ni kuvuga awezi akapata tena shida, kwa sababu zamani tulikuwa tukipiga show watu wanatuzulumu pesa, sababu wendo artist, wendo manager. Ariko ubu afise management, ni mufugana na difficile, mufugana na management, yeah. Ofisi deni ya difficile 5G management niyo iria iyo deni kuko dunia mzima hakuna msanii anaongea na promoter. Umuntu agwaye show uramurungika kwa manager, hapana umusani. Tutangira wari jeshi yo asema kontra sangani mbuga zao ama Instagram na YouTube eske kontra mafukanye kunebwe marashi cyane yava kontra ni aherazo hivyo sana kuko igikuru gusa nugukora ibyo kuvuga ngo YouTube ni ya The Fighter cyane ni ya difficile, twese turashobora kwikoresha na kibazo. Ni family, one fit, one family. Yeah. Okay.
Kiswahili twita barka ya mzee. Farious ni legend, niwe yazanye hip hop mu Burundi. Yeah, ni legend. Respect Big Fizzo. Oh yeah. Yagiye kwa abajya ba DJ Rundown, yagiye kubaramutsa abanyamakuru, DJ Chento, n'abandi ni benshi sinababonye. Sa jena tumie nabwiye bose welcome kabisa. Kandi nashimye kubona Kizigenza wa hip hop mu Burundi ari muri na generation zitatu zose aracyariyo. Big Fizzo ni sawa. Bazamuro manya murosa baririmbyi babiri muri the fight. Na buryo kugaragaza kwenda kuri kuru ndiri gukorera kuko utari katwa bari karakora. Oya. Ubu ni ndirimbo kwanza za difficile. After difficile ariyo indirimbo yanje CEO turi kumwe na Vishu n'abandi ba artist. Twebwe turafise kalenda iwacu. Bo the target ni kuvuga 2021 tuwe dufise indirimbo nyinshi zo muri The Fighter kuko turafise ama voyage menshi ni kubera corona gusa. Yapo oya aracyari umushasha, dushaka tumuhe ingufu kwanza apambane ye peke. Kubera je natambwe na Vishu ariko muri 5 years ubu niyo twakoranye collab. Ifo apambane kwanza ye peke, aone game inacheza aje. After niyo umuntu urashobora kuvuga reka dukore collab na difficile, ariko ubu ni indirimbo za difficile. Kibazo changira hano abantu benshi babonye difficile ariko kuje kuri The Fighter barabaza ati mbega niye gitera koresheje ko arabaririmbyi benshi bafite amatara kandi benshi cyane. Mbega difficile bayabaye robite ko ari inshuti yawe cyane ko bamubonye ko iyo cyasa kwa mu Kiswahili bavuga The Fighter inatafuta mwanamuziki, hapana msanii. Biko tofauti ya mwanamuziki na msanii. Sasa huyu ni mwanamuziki anaimba na anapiga gita. Sasa The Fighter dushaka talent amwe na discipline, ibyo bintu bibiri. Huyu ni mwanamuziki usio msanii. Tuje kuri difficile wotugira ibintu bibiri byatumye kubona The Fighter production tuzakirekana icemo ko tuzarizindira mbere y'isa project. Icyambere cyo nuko jewe kugira ndayijemwo twaraganiriye. Icyambere twaganira cyari kuri contract, bamaze kwinyereka narayishimye. Isi yo kwishima gusa avuga ati ubu ndashobora gukorana na The Fighter production kubera contract bamaye, mbona yuko inyorohereza atakibazo na kimwe kirimo. Ikindi nacho nuko nababonye bonyene hagati yabo, donc nabantu bari direct ore kuza bampenda bambwira ibintu byinshi banyemeza ngo tuzogukorera ibi. Bo barambwira ati naho turiko turakubwira ibi byose ngo tuzogusinyisha tugira iki, umenye ko ibi winjiyemwo atari ugufyina. Donc ntibaje banyizeza ibitangaza, nico cyatumye kuko abantu benshi bariko barakubwira ikintu bakwizeza ibitangaza. Mugabo bo nabyo bakoze, bambwira ati naho uje mwijuru nuje kuryoha ahantu uje kugira iki ifo gukora. Donc bambwiza ukuri. Igihugu cy'u Burundi tumenyereye amamanagement menshi kamagaza abaririmbyi kuko muri bakavana nabi batukanye indirimbo zabo bakazisanzaza. Nawe witeguye gute umuntu kubero iyo management yawe ntiyamara kudakorera bijya mu gerageza kumvikana uzokora iki cyangwa contract ifashe gute? Jewe nta kintu kinini novuga kuri contract, nta kintu kinini novuga kuri contract. Mugabo ivyo byose byama biba mu yandi makontra. Jewe nyene kontra nasinye irabinkingira
nico gituma rero nico gituma narayizeye kuko je ndatinya kontra mu bisanzwe mugabo narayizeye kubera kontra nasinye jewe ubwanje irankingira ikongera igakingira The Fighter Production. Cyambere kwanza uhera ko ibibazo by'abanje congratulations kwanza kubona ufatanije na The Fighter. Felicitations. Merci beaucoup. Rega umunsi wa mbere uba yuko ugiye kontra na The Fighter. That's The Fighter cyambere bari bifise. Bafise mo kutse muri wewe usatse kukorana n'uba. Jogi wanje nararyohewe narumvise akanyamuneza muri jewe kuko nari sanzwe mfise rêve yo gukora gukora indirimbo solo mugabo ivyankundira kubera nta bantu narise bamfasha naryo bwe wanje nta buryo narise bwo kubikora nkuko ndavyifuza mugabo maze kubona The Fighter banyizeye bakantora naciye mvuga ati ivyo nashatse birakunze reka rero dukore kugira turabe yuko hamwe nayo nifuza gushika nohashika Tusana barangiza icyo kibosezeranya abakunzi ba The Fighter cyangwa abakunzi b'umunsi wari wacu mu Burundi kandi abo twera tuzi muri The Fighter kumenya ati ibisire kwacu kagiye kongerekana icyo kibosezeranya abakunzi ba The Fighter cyangwa abakunzi b'umunsi wari wacu icyo cyane cyo nagira ndababwire ndabijeje nuko ntimuzomenyera kabisa ntimuzomenyera donc uno munsi uzombona uko ejo ebana ubona ibindi ejo ubona ibindi ukumva ati sasa donc sasa Ego nanje ndabashimiye kabisa, big up sana. Yo. Thank you. DFTV. Tunda Juhudi.